muri mu masengesho y'iminsi 40 kandi muri ko muravuga kwegera Imana, mushaka kwegera Imana. Mu bisanzwe kwegera Imana si afere y'umunsi umwe canke y'amasengesho y'iminsi 40. Kwegera Imana ni afere ya misi yose y'umukristo. Niko dutegerezwa kubaho. Urumva ngo nibaza n'amasengesho nzokwisonzesha, oya, mwewe mu buzima bwawe bwa misi yose utegereza kuba ufise imisi mu ndwi wisonzesha kugira ngo wegere Imana. Atacuri kurarondera particulier, atakintu uzanye ngo urumva ngo ndafise umutwaro ndashaka kukwegera gusa kuko nakwegereye nk'abakure yawe ibindi vyontwara. Itegereza kuba afere y'ubuzima bwawe bwose bwa misi yose. Nurindire Pastor Franco ngo yanonse ngo tuzokwisonzesha uce wisonzesha, oya, panga programa yawe yo kwisonzesha mu ndwi, panga programa yawe yo kwisonzesha mu kwezi, panga programa yawe amasengesho personnel iwawe ku giti cawe, kubera ufise imigenderanire ukeneye guteza imbere no kwagura kumwe n'Imana yawe, kubera mufise aho mwahuriye kandi muzinanye ku giti cawe. Nturaba Imana ya pastori wawe, yizere nivyo kuko arikara araguha umutima afise, avuga ati Imana twahuye nawe mugabo ntiyiteze ko uhura nayo nkuko yahuye nayo canke ko ugarukiriza aho yagarukiye, ahubwo yiteze ko ufashe ibyaguhaye ucu byagura gose wowe ukagera kure gusumba aho yageze. Amen. Niceye ku mwana iyo ageze aho se yageze. Mu yandi majambo ntaco yakoze kuko wewe wuririye ku bitugu vya so. None nimba uciye ibona ivyo so abona kandi wowe uri hejuru yiwe, uba wananiwe. Wategerezwa kucubona wewe biri kure gusumba so. Amen. Uno munsi ndashaka tutangura ico kintu kivuga ngo kwegera Imana. Kwegera Imana. Kugira ngo umenye ingene wegera Imana canke kwegera Imana icari ico, nukubanza gutahura igituma iyo Mana ishaka ko tuyegera. Kuko umwansi wayo nawe Satani nawe nyarashaka ko tumwegera. Abo bantu hanze batwereka utuntu, badupropose utuntu, ubwo bare uvuze imiziki irenze, ayo mabwata avuze imiziki irenze, ayo ma image nayo ma filme bagoma turunkira mu telefone tutayabasavye, si kugira ngo badukwege tubegere. Iyi si nayo irashaka kuyegera. Ngo mviriza gatoyi ngo nakaririmbo ka love ngo urumva ngo nta bintu bibi birimwo, ngo nakaririmbo k'urukundo gusa. Ikibazo mfise samajambo y'ugo rukundo ariko aravuga, ikibazo mfise niyihe mpwemu yamusunikiye kuririmba iyo ndirimbo, kuko iyo niyo uhura nayo igihe wumvirije iyo ndirimbo. Abana turafyina hata ngo urumva ngo ujya uce vraiment ngo nta bibi ndumva ariko aravuga nahadakijwe vraiment agenda mwikunde yasabwe n'umwana wande nibadakijijwe. Bibiliya bitoma si jewe, abana b'umugwanizi n'abana irabatandukanya neza. None wewe nimba ari umwana wa mugabo muri susoro ukaza kumviriza amajambo yiwe ngo ntaco bitwaye, bavuga ko ari hasi sinzi gituma hariya musi ngo hari ibintu biri hariya musi ngira ndi yari nyene. Rero umugangi yibereye hariya wowe ni wumviriza ijambo. Yesu yavuze ngo amajambo mvuga ni mpwemu kandi n'ubugingo. Ijambo ry'umuntu ni imodoka itwara impwemu kanaka. Wewe wiyumvira ngo uri kurumva amajambo gusa yumva, mugabo en réalité uri kurakira impwemu yasunitse kuvuga ayo majambo. Kubera iki Imana yabajije Adamu, Imana ntigeze yankira Adamu vyari karamubwiye, yabajije ati twe twari turi gusa hamacha turinyegeza. Imana ntiyamubajije urone kubera iki winyegeje, oya, yamubajije ngo ninde yakubwiye ko uri gusa, ninde. Imana ikiyenteresa si ivyo yavuze, ivyo bavuze n'ukuri, mugabo ninde yakubwiye uko kuri, kuko uwo yavuze niwe wumviye kandi ni waca kuganza.
ico wumviye kigufise ko ububasha. Uwo wumviye acika umwami wawe. Amen. Amen. Rero uwo muntu Imana ishaka ko Imana imushaka ko amwegera, ayegera bambe. Uwo muntu Satani ashaka ko amwegera nawe. Uwo muntu kubera iki? Kubera ki bose bagwanira kuri uwo muntu? Uwo muntu ni giki? Umuntu wewe nanje bose bari ngaho n'abapagani barimwo, nico kiremwa conyene cahawe kuganza isi conyene. Nta mumarayika, nta mudayimoni, nta Satani ubwiwe. Umuntu nico kiremwa conyene cahawe kuganza isi. Genda muri Zaburi ya 115 ku murongo wa 16 wa gatandatu bambe baratubwira ngo ijuru, amajuru n'amajuru y'uhoraho, ariko isi yayihaye abana b'abantu. Kandi ico kintu Imana iracubahiriza, kuko itanze ingabire ntiyisubirako. Nico gituma yaba Imana yaba Satani bose barondera umuntu, kuko umuntu niwe yahawe ububasha bwo kuganza muri ino si. Ico umuntu avuze muri ino si ni itegeko, ico umuntu ashatse muri ino si kiraba, kuko niwe yahawe legalma, biciye mu mategeko y'Imana, mu byo yashinze yahawe kuganza isi. Nico gituma bose baniganira umuntu. Uno munsi abapfumu bose bokizwa ku isi, Satani yosha yicara. Adafise umuntu akoresha, ntuzokwigera uhura na dayimoni ariko ariruka. Oya. Amavision urumva ngo nabonye ngo impwemu mbi ngo kuri plafond. Okay, wayibonye mu mpwemu, apana gutya physiquement, wayibonye mu mpwemu. Bako wowe urigera uhura na dayimoni akubita no, arungika umuntu ngo bandoze bakuroze ari kuvuga iki? Hariho umuntu dayimoni yahaye amajambo yavuze ku buzima bwawe, acarema ikirere kanaka. Nimba gwara urufu, yahamagaye urufu, n'umuntu yahamagaye, si dayimoni yahamagaye. Satani yitije umuntu, arungika ibintu, yaciye ku muntu. Nkuko pastor nawe aguhagurutsa ati mu izina rya Yesu Kristo ibyawe byuguruke, iyo mpwemu igaca iza, mpwemu yarakaza gukora ibikorwa byawe. Siko bigenda. Mugabo byaciye mu muntu. Imana muri yo wera nyine yabivuga, ndondera umuntu ahagarara mu kirengero asabira igihugu ndagikize. Uwo muntu ntamuronse kirasambuka. Amen. Ngoma ndakwereke igituma umuntu ahambaye, n'ukungene umuntu ahambaye, na cyane cyane mu kintu ciswe gusengera igihugu. Nimugende mu Migani 11:11 nyene. Imigani 11:11 nyene. Haravuga ngo, mwumvirize icyo kintu, umuhezagiro w'abagororotsi ushira igisagara hejuru, ariko akanwa k'abanyakibi karagisangangura. Mwumvise ari ibikorwa bavuze, mwumvise ari ikintu bavuze ngo urumva ngugiye ngo bavuze ngo akanwa gusa. Wewe uhagarare mu nzi wawe utangure guhezagira igihugu kizohezagirwa. Mugabo nawe ahagarare hari mu mangetengete yiwe atangure kuvuma igihugu, navyo nyene bizoza. Iciza nuko nivyahura ikinesha turakiza. Aho ntavyo kuvuga ngo urumva ngo ikinesha turakiza. Nimba wari uhagaze neza na wizeye nta kibazo kirimo. Mugabo wumve none cuharura uno munsi muri iki gisagara ca Bujumbura gusa abantu bariko baravuga yuko ibintu byayangaye ni bangahe? None wumva haganze iki? Haganze kuyanga? None ko ariko tuvuga musi umwe witwa Nindazi Mère Teresa, sinzi n'umubikira yafashije abantu cyane ahereye mu Buhindi. Burya kwa Muyomba hari abantu bakijijwe. Kwa Muyomba murahazi? Tuvuga kwa Muyomba kubw'imvo z'akazi. Kwa Muyomba hari abantu bakijijwe bamwe mazi Imana by'ukuri.
bariko ndabona ko batamenye kwa Muyomba hariho pasiteri azobabwira kwa Muyomba hari aho twahoze kera muhorana umukama rero uwo muntu naho yari hariya yarafise umutima wa Kristo yarakoze ibintu no muzi isi iracamwibuka umunsi umwe bacavuga ngo nimwampamagara kwiyamiriza ingwano sinzoza ngo mugabo nimwampamagara kwamamaza amahoro nzoza yari yaratahuye yuko ico uvuze cyane nico kiganza ikirere wowe uri kuriyamiriza ingwano uvuga ngo ingwano ihere mugabo uvuga ingwano mugabo iyo kuramamaza amahoro uvuga ati amahoro uvuga rero hako mvuga incuro 200 ingwano nzovuga incuro 200 amahoro none niri jambo naryo rivuga ngo abagorotsi ni baba benshi bakahezagira igisagara niho kizoshigwa hejuru mugabo malheureusement nababi nabo baba benshi bakavuma igisagara kizomanuka pay attention if uvuga wabuze bus numa ego udashobora kuvuga ibyiza hora kuko uzi neza yuko ijambo worekora ryo kwihebura cyangwa uvuga ngo ibintu bimeze nabi ririko rirakorera ikindi kirere atari icimana yawe mu muryango wanyu habuze utwo kujya hora genda urire mu cumba urumva ngo jengo sisi kuntu meze ngo bandi bana barahiri oya nawe warahiriwe uri wa Kristo aho uri saho uzoba naho uri kuraca gusa utegeza kuvyizera papa nakora mama nakora naje ego niko biri uno munsi mugo siko bizokwama mu gihe wo kwizera turafise intahe nyinshi none kubera gatobikorera wewe kwavuga ngo vyose bishobokera uwizera yaragukuyemo ntiyagukuyemo none nimba atagukuyemo wowe wikuramo kubera iki izere nawe bikoreke kuri wewe amen ni ukuri twifatire discipline tudashobora kuvuga iciza duhore kuko tuvuze ikintu kitameze neza turiko turakorera wa mugwaniza cyane gose ngo vraiment ngo il faut dire la vérité oya toute vérité n'est pas bonne à dire kuko monde spirituel ifise amatwi maremare kandi yoyo naco yihanganira ico uvuze cyose Yesu yavuze ngo ni kubw'amajambo yanyu muzotsinda cyane ni kubw'amajambo yanyu muzotsindwa none mwibaze ko yavuze ngo ni wa munsi tuzorenguka ari imbere yiwe no c'est dans la vie de tous les jours ni mu buzima bwa misi yose ijambo warekuye ngo ashanga je vraiment sinzobino umunsi birukanye abantu nawe uzoburimo si wabivuze umunsi bavuze abarundi bukuri wose batanga rukekeranye ngo daye uriya nyina we yari umukongomani kazi ono kuraba neza ngo karanga muntu yayikuye he ari gihe twikwegera ibintu tutazi sata hariho umuntu yakijijwe yari umupfuma hambaye yitwa abaja kuri YouTube murarondera umukozi w'Imana yitwa James Kawalia n'umuganda yari umba wewe sukuba mu bupfumu gusa yabuvukiyemo acaja ku rwego hejuru ariko aratemwanya ariko arashinga intaye yaravuze ngo umunsi umwe babahaye igikorwa cyo gusambura ubuzima bw'abakristo banaka bari bateye ikibazo mu bwami bw'umwiza aca aravuga ati murazi ikintu baduhaye ngo bazanye ibitabu binini vyanditsemwo abo bantu ivy'umwe yabayemwo byose n'imiryango yabo yose n'ingorane zabo zose n'ibyakahise byose ngo nimurabe ko mwokura mu ico bafasha kubatera umvise ya jambo wavuga umunsi umwe hama ntugihane ngo jewe nimba uko bimeze ngo ndashaka ndeke kurongogwa ntiwihane iryo ricari guma rigenda umunsi umwe hakaza umuhungu dayimoni agacaza ati wesha uje gukora iki ngaha uyu ntazorongogwa nese yabivuze okay mana meza gize umugabo marayika agomba intervention hari icanditswe none bijya vyanditswe bavuga Yesu yabambye ku musaraba ngo icatwagiriza si ibyaha gusa
hariyo amakode y'imiryango yacu yari yanditse, hariyo n'amakode twebwe nyene ibyo twavuze n'ibyo twagiye kurondera twebwe nyene byose birandikwa. Mwisi y'impuhemu nta blague ibaho mwisi y'impuhemu. Ngo nk'umuntu wopfa ngo yari blague, ohe urapfa nyene. Mwisi y'impuhemu nta blague iriyo. Ijambo ryose risohotse riba rifise intumbe. Ni mu ndabire muri ibi bibiri hari ahantu Yesu yigeze atera blague. None Yesu ntiyamanezerewe. None ko atamajambo y'uburofa tubona ngaho abandize. Haba hari impamvu ikiva mu kanwa cyawe kiba gisuzumwe gipimwe, kuko uzi yuko uri umwami cyangwa uri umwamikazi, uvuze barakora. Rero uraba neza, uvuga ibiroranye, uvuga ibikwiri, nimba naho kagucoroswe ca wiherera uvuga uti Mana mbabarira ndakwinginze, iri jambo ndarisambuye mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu araje arakwihenze ko kubera uko nuko kwihendako, ashanga ngo abiwanye ngo nta kigenda, ubona uri gipfu mu bandi, ukaza wumva umukristo avuze ngo ntaco naho ndi gifu sa iyo simvugo yiwacu. Ucumubwira uti naho hoba mu karorero canke mu gicapo sinzopfa mbaye igifu, je ndi umwana w'Imana kandi narahezagiye mu izina rya Yesu. Nimba utarambona no munsi uzombona ejo. Umuntu n'umukozi ukumva avuze ku mwana wawe ngo urone we Jodi urambabarira ucukosora ubwo nyene utari hafi naho rikosora huri iryo jambo nakavuze ndarisambuye mu izina rya Yesu ndahezagiye uwo mwana. Rega nivyoroshe, dutegereza gusuzuma ubuzima bwacu bwamize kandi ndabere ikintu coroshe. Aho ndiko ndabivuga mu ngo ni ibintu bigoye, none no suzuma amajambo yanze yose umwanya wose birashoboka, kuko si wowe ubikora, ni muhemuye. Ashaka foga kaje ashaka harakantu bacufata. None gusenga muri mutamenyekana bivuga ngo dukarisha impwemu zacu, sivyo? Kwama mu bwiza bw'Imana bituma tuduga ahantu tudasubira kwiyumvira nk'abantu. Ucushika muri urwo rugezo aho amajambo yawe adapfa gusohoka, ata bintu bapfa kugutamika ngo vuga ibi ndabivugiriye ngo basi hariho uwo apotre yamaduteye ku inkuru ngo bavuze ngo reka dufate mu karorero ngo nk'ubu Pastor Franco ngo nk'ubu wari umukene wa nyuma, waciye haguruka Pastor Franco ngo jewe si n'umukene, ngo ngo twavuze mu karorero, ngo no mu karorero sinshobora gukena. Uwo yari yaratahuye. Ntuvuge ngo example yahe washize mu izina ry'iwanje, ntibishoboka. Aho niho duhamagarirwa kuba bene data. Rero tubigarukanye kuri kiya gicapo cuko duhezagira igihugu. Ayo majambo bo bita yasanzwe yo kuvuga ngo urumva ngo nta kigenda, oya turayansi, dushaka ko ibintu bigenda neza. Rero reka twatureye ko bigenda neza mu izina rya Yesu, kwereka tubatiza akanwa kacu nibakoreshe gwabo, twebwe tugakoresha kugira ngo tuzana ubwo buntu bumanuke, Imana itabara abantu. Amen. Imbere yo kuvuga ingorane ubanza uvuga uti nuko nyene Imana izodufasha tukabivamwo, naye handitse ingorane zirahari, aho wamaze gushiramo code nawe. Nuko Imana ari nziza kandi izomuha ubwenge busumbirije, mugabo yananiwe mu ishuri. Umvise ntiwashotse uvuga ngo umwana nikijuju vrema, hoya. Amen. Hawo uje muntu ngo ni mubi, oya. Muntu wese asa n'Imana, mugabo ujya aranyobeye ishusho y'Imana yariyo, mugabo asa n'Imana, asa n'Imana nubwo ntasobanukiwe neza, asa n'Imana. Amen. Amen. Change wote bo nubwo asa kujya ijya ni housing we ukurera indani. None umuntu ni wagaye inzu yanje ari gwanje, hari ico ngira ko ntarara hanze, ni gwanje. None wanayisize vere rouge mauve, ni gwanje. None nizi inzu twambaye tugerereyemo iba nziza iba mbi, nta mvura kunyagi. None nturi nda ni housing. Kazo sura gutera ubwoba, urumva ngo wewe udafise amataya ya utameze gutya, ni housing.
ihawuzinga. Wewe ukuri uri ndani, kandi ab'Imana irungika baborondera uw'indani. Hawuzinga nacu yabwiye wowe uti je barampaye target navuge twumve. Kwari usanga hawuzinga ikayangana mugabo avuze agacira umuriro kote twihenze. Haleluya, dukomera Imana mashi. Amen. Saba Imana muri aya masengesho muri kumurakora cyane ndakivuze ico kintu cyo gusengera igihugu. Bwira Imana uti kosora kanwa kanje n'ivyumviro vyanje kuri kino gihugu. Naracihenze ko kenshi ari byinshi binini ufise ku bwa kino gihugu kandi nshaka kubibamwo, sishaka kuba umuhombe. Kosora kanwa kanje, kosora kanwa kanje, simvuge nk'abandi, sinshiyumvire nk'abandi. Oya ngo barundi vraiment turakenye bande, sindimwo. Oya, jewe ndi umurundi atungishijwe na Kristo. Ngo barundi ngo turagoye. Oya, wewe je singoye, jewe ndoroshe. Kwiriki imisi yose twese tujemwo, twese twihambe. Oya, mwese afise ikinogo ciwe, jewe sinzi. Amen. Ngo abanyafrika, wewe Afrika yose uyizanye urabazi. Utarige rurenga ku mutaka uruko vuga ngo abanyafrika. Urumva kuno satani ofet aritiza. Chawi abantu bose mu gisagara barako bavuga ngo abanyafrika ni babi. Aca vyitiza byose vuga ntibabivuze aca yandura. Kuvuga just kubera hari umuzungu kanaka waravye kuri internet yavuze abanyafrika, nawe ngo abanyafrika. Wewe uvuga abanyafrika gute? Yufu muvuga abanyamwaro basi nabo nyene ntabuzi. Canka abanyaburu canke ntumbaze. Amen. Uwo muntu rero arahambaye kuko ni murabe ivyahishuro Yohana 3:20 ni jambo tuzi cyane. Jambo rivuga ngo mpagaze ku rugi ndodoro, ngo ni wugurura ndinjira sangire nawe, sivyo? Bisobanura yuko urufunguruzo ruri ndani ntiruri nyuma. Nuvuga yuko wewe niba ushaka ko Imana igeraho ikugejeje cyangwa kuzamura muri aya masengesho, urufunguruzo ni wewe uyugururira. Kuko hari abantu usanga turiko turibesha, ugasanga tuvuga ngo Imana ibishatse, urumva jewe nditeza Imana, muga ukayitega mu buryo butari bwo, utakoze ivyo usabwa gukora. Banza ukora ivyo usabwa gukora, niko kugura umuryango hama nawe yinjire. Kumana ngo mishuri ngo giza ngo ntume ruguru, ivyo nibihe. Ngo makazi ngo mbwapana muri leta, ivyo nibihe. Nyugurira imiryango Mana, mugo simbe convoyer. Ubizi gute yuko ubukonvoyeri bwawe utazovamwo ici Imana yaguteguriye? Inzira z'Imana zirayobeye, ntidushobora kuzitahuza ubwenge bw'abantu. Ntibikunda. Imana ikubwira ngo umukene avuze ngo ndatunze. Nabuze ya bisi ndatunze, yego vuga yuko utunze. Bari mvuga ivyo bintu biyobera ubwenge bw'abantu. Utinjiye mu kwizera ntibikunda. Yero urufunguruzo ruri we indani muri wewe, ni wowe uyugururira. Wifuza kwikora iki, yireke ikore. Wifuza kwikujana, yireke ikujana. Kuko hari igihe duselektiona n'ivyo tubwiye tugafiltra. Twumvise ivuze kandi tudashaka, herera inyuma yanje Satani. Yose Imana, sivyo? Bari babandi ngo iyo noti nini yikure mufugo. Simana, mwe muyinyatsi. Bakora mu mufuko inoti kanana kuva ati nkavayo urapfa. Umviriza ico muhema ariko arakubwira. Hari abatanze byose bimbura umurengera. Nta numwe kandi yigeze afasha Imana, kandi nta uzokwigera afasha Imana. Imana ishaka ko dutanga kugira ngo nk'uburyo bwo kuduhezagira se tu.
n'ahandi ntibikeneye iby'iwacu. Iyi parcelle, iyi eglise yorungika umunyamerika yasatuye aviza amamiliyaridi yagwiriye avuga ati mwana wanje ubaka rirya shengero mu munsi umwe rikarara ryuzuye. Mugabo kubera iki itabikora? Kugira ngo wewe uronke imbuto ubibe, uronke ivu bibamwe nawe uze wimbure. Hari ukuntu twimvira kutari wa pastor aturembereye aho mavuga ibi nibi avuga ni ku nyungu yawe, si ku nyungu none aha ni habo none musi yitawukiye kwa data abana be bazohasigarana none wumva ari gwiwe ni nyungu yawe, inyungu yawe. Ivyo bazobivuga ejo ntacu byo si by'iwacu. Hama ikindi naco iyo Mana nitwe tuyugurura ikinjira, ariko kandi muri Matayo 7:37-38 abandika bandike niho Yesu asemera avuga ngo unyotewe nazanwe. Imana siyiza kukuraba, Imana ni wewe uja kuyiraba. Hari abantu badibamye mu ishengero ngo niyabishaka nzovuga mu ndimi, niyabishaka nzoma nanje ibango ryo gusenga, niyabishaka nanje izongira ikiniki. No, Imana irarondegwa. Imigani 8:17 nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Utayirondeye ntuyibona, tugeze kuyirondera. Rero muri aya masengesho reka akakubera akajyo ko kurondera Imana kutigeze kuyirondera, kuko amasengesho arafasha pastor, amasengesho arafasha kuko amasengesho araduhata. Bati basi nuko ubwo ntaje kubera ndabishaka cyangwa ndabyumva Pastor Franco yabivuze yohavabona ko namugaye reka ngende sawa basi ukufumushika nta burica gukoza muhemu yera. Amen. Iga kurondera Imana nibyane ko ndavuga shira hama discipline yo kurondera Imana. Wewe uri kurahiga mariage, uri kurahiga kazi, uri kurahiga kugura inzu yiwawe cyangwa kuronka ubuzima bwiza, mugabo ntuzi ivyo utegerezwa guhindura mu buzima bwawe ngo ubishikeko, ntuzi urugezo Imana igushaka ko ngo ubanze kwashika. Ivyo uzobimenyera he? Mu bwiza bwayo, mu gusabana nayo, mu kugumana nayo, mu kunywana nayo, niho ivyo izobikubwira. Imana ntivugira mu ibarabara, kandi Imana ntivugira mu kivunga, irakurindiriye muri babiri kujya ko bakunzi baganira amabanga ari babiri. Imana ikuganiriza muri babiri. Cyo gituma amasengesho tuyakora kuja guhura n'Imana, kuja gushengerera umwami kuti mama uvuga iki bunaho unshaka kwiki ukamwitega. Ubu mwamenyera amatelefone n'ubuhinga bwa none, ibintu byo gutereshaje biragwiriye cyane, sivyo? Ibaze ufise ikintu cyategezwe gufata iminsi 15 kugira ngo Imana ikigushiremo cyose kikuzure. Mugabo wewe Imana ikubona iminota 5 ku munsi, ndakubatse bizogufata imyaka ingahe kugira ngo ico kintu kironke? Kaja kuyibeshera Imana jewe yaranyibagi, jewe ntigere inyishuro, sivyo? Nikubona irakurondereka kubura arihe urihe hakarimbo mugabo yararukira umwana haje urihe njuturihe urihe kona kubuze urihe yedurayibuka yandirimbo yawe anyujuju munezero yandirimbo yawe yatumye menya gakiza urihe njuturihe urihe kona kubuze. Yari umuntu akumbuye Imana, yari umuntu akarema ati none kumengo si uri, kumengo wagiye urihe, jewe nkikizwa nakubona nkikizwa naku urihe. No munsi hari abantu muri twebwe muri no shengero uzi neza ahantu mwigeze guhurira n'Imana hakumuriro hameze neza, kushika uno munsi uracifuza gusubira aho hantu. Ninde bimeze gutyo? Jewe ndihereye ko bimeze uko. Hari aho twigeze guhurira n'Imana sindigera nsubira kumva kanovera nkako. Aho hantu tugeze kuharondera naho hagiye harahari, tuzigeze kuguma ducukura mpaka dusubire kugaruke hahandi muri rwa rukundo rwa mbere, muri wa muriro hahandi yavugana natwe. Amen. Hamwe wihindukiza ukumva ni Kristo gusa, wajyamo kumva ni Kristo gusa. Ho wagendagenda mu ibarabara kumva umengo umutima uri kuragira gucya, mengo woturika. Aho ni Imana dushaka, kugenda n'ubwiza bw'Imana, kuba mu bwiza bw'Imana. Hamwe
usohora ijambo kumvengo na amazi atemvye nuwo rigeze ko ngo uvuga neza si jewe mvuze hari uri karakorera muri jewe wavuze. Amen. Pe murazi yuko iyaba twese tugenda duhetse ubwiza bw'Imana, tugenda aho mwibarabara aho mu mabisi mu mashuri turi connected, isi yoce ihinduka. Isi yoce ihinduka. Raba amajambo wavuze wuzuye muhemu yera, ya majambo y'ubugwaneza, urabe impact ivyo yahinduye mu buzima bw'abantu. None umunsi baracakwikugura avuga ati we hari ijambo wavuze wa munsi ndacagibuka kubera ikisi warivuze. Ico gihe warivuze ari Kristo arivuze muri wowe, kuko wari wamuretse arakuzura wuguruye akanwa acaraseseka, abantu baca batabagwa. Erega hari igihe kumvugishwa ntibirondererwa muri abdomino. Oya, kumvuga mu tumara rurangira ntibirondererwa muri pommage. Oya, bazokubwira ngo urumva ngo uri imbere y'abantu kuvuga n'ijwi rirenga hamanye n'abantu ibi ndiko sijewe ndiko ndavyigira, simenya no kungene vyaje niwe bizana kubw'inyungu yanje navyozi. Rero ico ushaka gushobora cose, ushaka kuririmba indirimbo yayindi uririmbye abantu bazoca barambarara hasi, ca kuvoma gusa, ca kuvoma mu bwiza bwiwe. Wowe uzovayo abantu bati ivyo ubikuye hehe? Hari ahantu hari isoko ridakama, hari ahantu hatemba ubuzima bw'amaho, hari ahantu hari ubushobozi butananirwa, hajya niwe utegeza kuca kuvoma. Nico mutegeza kurondera muri aya masengesho. Yo bariko baravuga ngo parcelle ucuvuga ngo Mana urungike abantu b'amafaranga babandi mwame abaguziza tunga ba ntibakenewe, akenewe umwe wenyene, Kristo. Kristo wenyene, kuko uyo ni wa wundi ashobora kugurura ikintu ubwo rero kazaba bwa buryo bwose burabonetse bati byagenze gute, byagenze gute. Igisiga caromoye, mwe murakizi igisiga caromoye kivuye ku mpera z'isi, ni wakizana. Ibikona bigaburira Eliya ni wabiza. Amen. Amen. Umwanya uratujanye ariko nta kibazo, nisanzuye kuko nari nzi yuko nzobibandanya kwa Mungu. Ariko no munsi ico wotahana wumve yuko muri ano masengesho ubw'Imana uti Imana nyigisha kukurondera, nyigisha kukurondera, nyigisha kukurondera ijoro mutaga ubudasiba, kujya uvuga mu rujya murongo ngo bandondera ubudasiba nibo bazombona. Nyigisha kukurondera, nyigisha kukurondera, kuko nituzi kurondera Imana, kuko uyirondera urayibona. Kandi uyibonye nuko muri kwa kundi uyibonye ibyawe birahinduka, uyibonye ubuzima bwawe burahinduka. Nyigisha kurondera Imana, niyo ntambwe ya mbere yo kwegera Imana, kwiga kuyirondera, kumenya kurondera Imana, kumenya kurondera Imana. Amen. 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 Harageze aho abakristo tunyeguruka, abakristo bukuri, kuko n'umunsi aho hanze baza abakristo bataribo. Uvuze abapastori bo bati les escrocs, abasuma babandi mu mafaranga. Waje ngibaza ngo abapastori bo yihigira amafaranga ubazi. Uraza abapastori bukuri nimba wahuye no kwivye siwe rero wowe uye nimbwe kakugisha uvuga ati mwimbwa zose ziraryana. Oya, hari imbwa nziza zicunga urugo neza. Harageze ko wewe bamenya ko ukijijwe, harageze ko ubushobozi bwa Kristo budutubiza muri wewe. Uvuga ati hari agakiza kukuri kabisa, hari agakiza kukuri kabisa. Ivyo rero biva mu kurondera Imana, kuko uyirondera kwambika, uyirondeye usa nayo, uyirondeye uvuga nkayo, wiyumvira nkayo. Umuryango iwanyu batanga kuvuga ibintu aho wahora ugazuka mu bandi nawe ugashwana mu bandi ati oya tubanze kwanza dushima Imana. Raba abavyeyi baradusigiye naho zibari byinshi mugabo era no tubijyaniremo. No jewe ndahevye. Urahevye itongo, yego uri umurundi, yego je nta kibazo, je ndafise ishamvu mu ijuru kwa Kristo, uko azobigenza niko abizi. Abo bantu bose bazogenda bafise kabaza mu bwenge bwabo,
gute umugabo w'Uburundi aheba itongo agaheba pipipi ego Imana ishifatiraho tangura kuganiriza imitima yabo. Imana iragushaka ko ukora ibidasanzwe muri ino si. Imana iragushaka kugira ngo igaragaze ivyumviro vyayo n'imibereho yayo n'imvugo yayo na comportement yayo, ariko birasaba kwirondera. Amen. Imana ibahezagire cyane. Amashimeshi ku Mana yacu.